Nelly kwanza ntabwo ari umu entertainer Abyo ntabwo ari umu entertainer urumva niyo mpamvu ujya nitwoja mu mikino imwe kuri ntidukina bimwe Abyo ujya afise ibyiwa akora byo kujya gusaba amadeni muri paeje sawa Abyo cyena nje imikino yanje ngiye nta deni njya gusaba je ndapambana Bufise aramaze gutuma abaririmbyi benshi banabibagira for sure none Masterende yasubijwe inyuma niki uri kumuvuduko Masterende yarafise ukomeye cyane sasa alors kumutwenzi hama abantu habari abantu vangaye urumva nibagiye barimvye bazobagiye kumutwenzi sinobwira ngo abantu ngo bazogiye ku mutwenzi yamayuzuye vendredi yamayuzuye gusa bazogiye ba Bufise hama baginde kurihisha basanzwe bajya ku mutwenzi vendredi nta bindi ariko hari akantu kitwa lancement officiel lancement officiel bazoyikore mbwa bimvira lancement officiel sikuvuga ngo hari abantu ngo bazoba bavuye ngo bagiye gukuraba ngo Bufise ni Bufise azobasanze abantu ku mutwenzi abasanze ku mutwenzi hama barishe hama bereke indirimbo so nuko azoba bahohote ariko musanzwe kubera umutwenzi vendredi yamayuzuje abantu ivyo bintu yari kwirirwa arabirihisha Casoar TV. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi musi dasanzwe na yandi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwa Capitaine de la Capitale. Uyu munsi ndi kumwe n'umwami wa entertainment, numwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi twubaha cyane gose. Simbizi yose mavombe. Ego boss. À la santé. À la santé. Are you good? Condoléances bro kwanza. Merci beaucoup. Ego cyane. Wabuze mama. Oui. Yata kubura mama gasi ibintu byoroshe man. Yeah, ni ibintu byoroshe kabisa. Ariko yagiye kuramutsa Imana mu ijuru azogaruka niko nabwiye mutoyi wanje umuhererezi ego cyane ndafisa ga sister kanje gato kanyu gahererezi nakabwiye ati mama yagiye kuramutsa nde Imana mu ijuru azogaruka muga twese niyo nzira tuba tugana niyo nzira kabisa yes of course ladies and gentlemen uyu munsi turi kumwe na Simbizi Osemavomo Simbizi uri hit anytime uri hiti muri mwanya wose content ihari Simbizi ugezweho iyo ubonye ugezweho ku mbuga zawe canke utigera feelinga iyo postinze ikintu hora wiyumva gute hari bisanzwe ndafata ko hari bisanzwe kuko entertainment burya agenda yemazemo imyaka myinshi maybe iyo habaye nk'ikintu gishasha yo abaye ikintu gishasha mba ntamenyereye no kimfata umwanya ugenda kimediteko handi ibindi byose biba nibisanzwe of course hari ibintu bishasha kizo bavuga ati iki mu ma plan yanje ni cyarimwo gasha bisaba ko umuntu agifatira umwanya ama imprévu nk'uwara ama imprévu menshi yagiye araba agendera abatuwe entertainment ndayirimwo naho ata bintu byatari duhereza mugabo muri bike turonka hari ikizere kiza cyuko abari nyuma bazoronka byinshi gusumba ko turonka bike mbwa rero hari nka imprévu iza gakigomba no gusambura bijya bike ya turonka muri ico gihe rero usanga bwatiki ni cyarimwo abisaba rero yuko ibyo byonyene aho nyene niho hakunda kukumfata umwanya cyane n'ahandi bindi byose ni easy of course ego cyane entertainment Simbizi Osemavomba yatangwe kwinjiramwo uyuhe mwaka neza na neza ku muntu atarabizi entertainment desi nayinjemo yari sanzwe ndimo hari abantu babyinjiramwo n'abandi babi barimo urabyo je entertainment nayirimwo yavutse iri muri jewe bisigoye yuko ntaho noja ntaho no bikwepera kandi sindije nyene n'abandi benshi namanda bisigura kenshi namantanga list y'abaririmbyi entertainment ibarimwo atari bo bayirondera ko ari benshi nga cyane nk'abakuriye mu matimu ugasanga baba influence urumva nabo byari bibarimwo umva entertainment sinovuga ngo nayinjemwe no mwaka umunsi wa mbere mvuka ngishika ku isi navukanye nayo kubera ni yindi mwo ntawo ndi buyongera
uri umwe mu bantu badakunda guhuza n'umuntu bita NELLY NAT. Turaza kumugarukako ariko ndifuza kumenya Simbizi wa Semavumba amashuri yiwe intellectuel yiwe byatanguye kuri irihe shure secondaire yayizehe ndifuza kumenya gushika ahize amashuri background yanje y'amashuri amashuri je nize ahantu henshi bro narize ku mashuri menshi na mashuri menshi mfise mvuga nize ku établissement menshi hano umuvyeyi karavuga ijambo hano twahitana kuri jardina ipari ko abantu bari bagize mémoire hari umuvyeyi nabonye hajya nyigishije muri 6e primaire twa Monsieur Pascal of course nije mashuri nayatanguye mu 90 na kangahe buki ndibaza muri 96 niga gardienne je for sure 96 kuri bita masomo ya mbunzi amashuri y'impunzi jumuiya for sure juste tugihunguka tuvuye muri Kongo ko je narahunze narabaye impunzi naramaze umwaka umwe mu buhungiro ndi muto umva twahungutse na mu ntambara yo muri Kongo Est ya Kongo yamamwe intambara nk'ibi dufate nk'ibi biriko biraba kera iyo aba hariho ama social media n'ubu haba hari ibintu byatari urumva intambara yo muri Kongo y'96 harabaye intambara baratera amakambi y'impunzi nanje nari umurefi abavyeyi banje twari twarahunze muri Kongo muri ico gihe hitwa Zaire duhungutse njani shika macharo nk'akazi ko kwigisha mayigisha primaire cege mbo njana hangura gardienne baita somo la 0 kuri EP école jumuiya EP de la commune Bubuyenzi kuri EP de la commune Bubuyenzi watanguye kwigira mu Buyenzi jumuiya gardienne somo la 0 hama muwa mbere canja isho itwa école primaire de Nahango kuva muri 97 gushika muri 2003 97 98 niga muwa mbere 98 muwa kabiri 2000 muwa gatatu 2001 muwa kane 2001 2002 muwa gatanu 2003 muwa gatandatu none nakweze concours bacha banyoya nawe amanota ya lycée ko je naratora ibibazo cyane mu ishuri bacha banyoyanta kuri école primaire à plutôt lycée de la commune Bubuyenzi on a gagné 7e ageze mwaka wa 8 by'amadolescence n'ibiki byashandika muri internat iyo internat rero bica bihara n'umwigisha ara papa yari yarigishije ambogo rwigisha yarutemye namabyagenze gute man rungiri gwari n'uruditirere rurante mama bitiye canja mu indi interne c'est de Chibitoke aho deruka gutanga amakotex dernièrement umarashe yambaza Cedric mba Cedric mba hayante kuri Teskameng mugabo ncampereza kuri teletique nayijeje muri informatique de télécommunication ndapima kuja kuri kaminuza umwaka umwe kuri sagesse ko nahejeje kuri teletique muri 2011 mengo sindi ibintu byamfashe muri 2013 ngo manje biga kaminuza kandi eko mbona umenga ibintu bariko baranyigisha nta namwe biri bunjane nikafuka nabiheba batireka nikorera ubuzima sesa uko niko nize ko ariko baradukurikirana bamaze kumva Simbizi wa Semavumba ku kintu cereke ishuri ukuntu vyagiye naho kuri teletique nari nsanzwe je natangiye gukoresha ordinateur kuva muri 2003 iyo ordinateur wari wikuye Simbizi twariba amahera je mena namwe amahera nkagenda muri cyber for sure mama si big 500 ndaba naco moyo kandi umva namwiba uno musi nivyo bintu uravyumva niyo mpamvu yo ndonse ikintu je na mama turafitaniye ikintu cyitwa TVA ari n'amasezerano yajewe na mama ego n'amasezerano yajewe na mama TVA utfate nk'umuntu ko bisidiri nkaronka ibihumbi ndamushira yiwe kubera ibintunze sinunzwe n'amashure nite ntunzwe nivyo n'ubumenyi bwari bundimwo nivyo nari birimo muri bwa busensa 500 naco mwara mwibeg kubera ico gihe muri cyber umuntu umwe yari 10 bar umuntu umwe yari 10 francs hari naco namucumura nka 2000
aje nirwa muri cyber nkataha ibyisho bitukura nkaraba amasite nkaraba iki kuva 2003 je nkoresha ordinateur nagiye gutunga ordinateur wanje muri 2010 sure yego umva ico gihe umva yuko nje namye ku mashini namye ndi connect niyo mpamvu rero n'umunsi umbonye ndi connect ntibigutangaze nabikuriyemo wabikuriyemo yego neza na neza turavuye ku kintu cerekeye amashuri reka tugaruke muri entertainment nyezina n'amashuri nize informatique de télécommunication wize informatique de télécommunication umva ko nguma muri communication kandi ikindi naco ndashima cyane ishuri nizeko wana kuri teletika nahereje representant yitwa Sadok iteretike ni iforma abantu bita abalideri ni ishure riforma aba entrepreneur rirakwigisha kwidepanda urabyo je ndibuka Sadoke mu ishure umwanya wo kutwigisha waba umwanya muto yatwigisha ubuzima kwera ibindi bro ibindi byose urinda ugenda muri seconde première ari byo umenye ububizi kwera avuga uti aha ni muri terminal ejo ndabahereza ama diplome nawe ni ishure privé je ndibuke je ni la Minerval umva 2000 uraje 100000 par trimestre yico gi kwa ni mingi dollar rivunje 1200 ko unabisikia bro so ico gihe rero yatwigisha kuba abantu bidepanda wana muri ya vision y'icyo mukuru gihugu ya 2040 kwa ari umuntu yifashe en fait muri kuri teletique bakenera guproduire abanyeshuri bifashe batadepanda ku muntu bigaburira iyo umaze kuba wifashe ni ucutera imbere kuri ya vision y'icyo mukuru uravyumva rero yatwigisha uhejeje kwiremera imirimo niyo mpamvu dosanga uzozunguruke nga muri la majorité y'ububiro baba informaticiens benshi bafite amatukora usanga abari abanyeshuri baba information ati na teletique cyane ni telematique kwa meme na Pacifique nzitonda niyo yize bayo ya bose niyo yize urabyumva ba Pacifique umwe ko aheruka guhura n'ikibazo nahoze yego nawe yize teletique nareje kandi yize teletique Pacifique dufite parcours zigomba gusa sometime kubera je nagiye mba narize lycée direct Tanganyika na pasialize kuri lycée direct Tanganyika lycée direct none nareje no David 10e na vile lycée direct mba ya NTTS Kamenge muri electronique ngacha mereza muri info telecom ego uyo pasi Simbizi avuze bamenye yuko ari umwe muri étage du centre babimenye neza reka rero tugaruke muri entertainment nyezina Simbizi Semavumba 2024 ngiyi irinje twinjiye mu kwezi kwa kangahe kwa kabiri entertainment uyibona gute muri uno mwanya apart yiwawe namwe nakubwira yuko hari ibindi bintu bidushikira usanga ari ama imprévu genre nkagiye cyashikiye pasi igeni ma imprévu mugabe bisigaye byose ni bon entertainment mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri ubu kiri ma evaluation y'umwaka uhetse utaragira ko meme nama budget y'intu ze n'ibikina n'amakori ntibaratangura kuyariminga amakori batabuye kwarisha muri mars umwaka ntuburahera uri ko jewe planning yani plan z'ivyunguka bro marwa plan y'ivyunguka je n'ubu iterambere ry'umunyamuziki nzorimenya mbonye umuririmbyi wa mbere aguze imodoka aguze naho azogura imodoka amafaranga yakuye mu muziki apari imodoka yakotesheje hari abari je murantangara mbona abarimbyi ariko barihaya inzu nziza bapanze ugasanga nta n'umuririmbyi n'umwe arubakagwiwe abyishimira ugasanga n'umuririmbyi yayubatse umuziki wayimwubakiye n'ibindi bintu maybe ari abaririmbyi benshi bafise amazu ba Pablo Tikene bande bakona amanyumba meze n'uvuga ngo namahera y'umuziki no we mtina mbwani bose arafise inzu nziza babubatse nga mese amahera y'umuziki Kigobe mtina mbona afise inzu mu Kigobe mese amahera y'umuziki aragenda hariya namba agiriki namba genda rasibura imiferege muri Amerika akaronga amahera c'est bon main d'œuvre hari imeze bon kwera hariya nta bugara ku wundi bro bose hariya urazi icyo nkundira muri États-Unis mindi bihugu main d'œuvre ni main d'œuvre naho noja gukora muri salon de coiffure isaha yanje naga nyene main d'œuvre ni main d'œuvre of course rero ngenda gusibura imiferege ari amafaranga arashobora kuja munsi ngema afise impapuro
dinde kurira gukora akazi so no batamuragara ku wundi ngo njemeze ukajya gusa ikintu naco basumba ni ku masave kandi rero mu diaspora mwiza no ucagira n'imigambi ngaha ari gushagira utugambi twenga gasanga turakungirije no tugaca ugira rero jewe urugamba fight ndimwe kumenya ati umuziki wateye imbere ni mu gihemba mbona yuko umurimba ashobora kubeshwaho nakazi ki umuririmbyi akavuga ati iyi nzu nayikuye muri music imodoka ni music ni gitoro ari nabantu ngaho usanga afise imiduga mugabe igitoro baragicoresha of course that is good ego cyane tusubi inyuma gato isimbizi hariho umuririmbyi wakunze kuvugira cyane barabaririmbyi babiri bagize attack ucuravugira cyane umuririmbyi yitwa Dramati uramuvugiye cyane Dramati ku ma TV online menshi uramuhagarikira uramugwanira sivyo imbere yuko indirimbo code isohoka ego cyane ariko muri uno mwanya bari ko mutera amabuye kandi turavye nk'ibiganiro wagiye urakora yaraguhaye ivyunguka niho handi hacagaruka ya terme yawe y'ivyunguka terme y'ivyunguka mbega imigenderanire ya Simbizi na B-Face imeze gute kuko twarabona yuko waragerageza kwataka cyane B-Face mu gihe uri kuravuga Dramati imigenderanire ya Simbizi na B-Face imeze gute mu runo imigenderanire ya Simbizi na B-Face imeze neza peut-être ya B-Face na Simbizi nishobora kubita imeze neza je nta kibazo mfitanye na B-Face kandi nta kibazo mfitanye n'umuririmbyi no wese ni bon hama about Dramati nawe ifo naza n'ivyunguka namba ari mu bitero bakabona yuko urugamba atari burugwane chagira update ivyunguka abo mva ndamurondera vyavye bako aramutera twarabonye concert yagiye gukora nibiga narinzi yuko bariko baramwataka ku masosho kugira dukora akazi ibintu biguma bikura Simbizi oya namba yasubiye inyuma ngo gusubira inyuma gusubira inyuma naye nabivuze plan B-Face yarafise B-Face aramaze gutuma abaririmbyi benshi banabibagira for sure none Master End yasubijwe inyuma niki uri kumuvuduko Masayende yarafise ukomeye cyane sasa alors nibisanzwe rero ivyo easy uravyumvaga bro rero ivyo izo dossier mwene izo kubera zamaze duteranya n'abana bariya izo ni content zisaba ivyunguka bikwiye kabisa yego cyane kubera dafata nk'ubu nka B-Face yarambujije gusubira kugira ama commentaire maremare kuri we ariko twibukanye inyuma tugarutse kuri ya Masterland harasohose video Simbizi wewe nyene umwami wa entertainment y'u Burundi uri kuravuga yuko B-Face on the floor akoresha inganga atera abandi baririmbyi inganga ntanganga je nigera mvuga waravuze yuko yamuroze Masterland ni B-Face yavuze ko mu Masterland yamuroze c'est pas moi si je navyumvanye B-Face okay B-Face yavuze ati marende ko yamutenga urabyumva urumva so kandi urumva ivyo story mwene izo urumva sometime mumba nuko umuntu azana ziva muri ziba zikari ko na B-Face navyunka yazanye sinzi n'impamvu turiko turamuvuga kwene ko tugira deba ya B-Face kwiye iyo deba no itegeza ko bamwe ivyunguka iyo uvuze B-Face yuko ahora ahagarika cyane atuma abaririmbyi benshi basubira inyuma none we ntubimbwiye ko ko Dramati yagiye none B-Face yakoze médiatiques zingahe ari karerekana yuko Dramati ari umwana mubi kandi ari B-Face yamuposting indirimbo yiwe jegane ko ndakora interview na Landre ndamubaza ati none umuririmbyi wa Rinoji yakoze collabo na Sadbi est-ce que indirimbo Sadbi arafise droit yo kuyiposta kuri channel yiwe arafise droit yo kuyisinyala urabyumvaga bro indirimbo ni ya Rinoji juste kugira abantu batahure ibyo B-Face yakoze muno munsi B-Face yaposta indirimbo ya Dramati kandi ntiyamwe avuga ati ingwe igutwara igitunga ikagutanga kuraka c'est comme ça taga petrumba kabaye faible kage muri position ya faiblesse na kundi nikiheze niyo mpamvu rero umaze gufata position yo kugwana ambara ni ngumi protéger namba B-Face yaramaze gufata ya position B-Face yakoze yacyasanga inbox ko yabonye ati
niyo nshobora guhangara na jewe yaciye adazabiki asaba ati ndatakambye urabyumva so rero dramatire namba yahisemo kujwa anataraye kandi mutahe wiwe niwe nizina giye n'ingabire yiwe okay urabyumva bifese yo afise game arazinge nikintu mugabo kubera yarabona ati uyu dramatire gumare karafashwa na Simbizi nga sitabiwezi aje sanga inbox nawe urumva drama rero bica bisabagira iki akeneye kuguma maintaining kugira ibintu byo bibandanya ku murongo mwiza cyavuga ati bana bro ivyo mukangi ibiriho bikwiriye dukora akazi kave ntiyabonye ko ndagashoboye waramufashije urugamba rukomeye yego cyane akazi ndagashoboye cyane ivyungu hama dukora akazi exactement twara kandi batahure yuko ari akazi kubo boteza nkuko Neliyama bivuga ngo imicoro jakazi kanje naka nkaha wuma umwanya ngakuri Casoar nkaza kuvuga ibyo mvuga nkawa naca nsigura ari bikwiye rero kubera mu gihe cy'akazi hari amadone cyangwa gusaba of course ego cyane twarabonye ko mugwaniye cyane drama team mu gukora ama emission waranagezerageje gukora emission aho washize kuri call umwe mu bahinyanyuzi bamufasha drama aliyo Joel Mufise yamuhaye $1 million amwe projet yego byarabaye abantu benshi bibagije yuko kajya karaga kino muri ko murakina nta mukino je nta mikino nkina oya je nkora akazi nta vy'imikino kandi ukora ivyunguka kandi ngakora ivyunguka iyo uvuze ivyunguka terme ivyunguka hari abantu bataratahura neza iyo terme ivyunguka urashaka kwidusigurira neza ivyunguka ni ushakiki ni unshaka kwiki ufisiki unshaka kwiki urabyo muri ivyo unshaka inyungu yanje ni okay kuko ntundondere ko nawe utaje mu vyunguka wewe unshaka kwivyunguka nenda gushaka kwivyunguka ivyunguka ni service uze kundondera ikugezewe mu nyungu zawe mugabo n'ubu bita na filiberi ntibarazana ivyunguka bankoreshereje amajambo iyo uvuze filiberi tuje twumva ni filiberi na mamega ega MB byose na data byose na mamega megabyte data na madone yose na data megabyte data byose ni mamega reka ndakubaza ikindi kibazo Simbizi kandi rero impamvu ndakubwira yuko igame yacu rimwe hari ibintu duhura navyo ugasanga bica bidusubiza inyuma turabingajya cyane tegere ko ndumva dufate nka sinzi bigende bigari sinzi ko baramubajije kibazo about me kuko nta kuntu dufate nk'iya ndirimbo ya Bidata na Feelbite bogira mediatoire ntibambaze iyo mediatoire ntizemo izina Simbizi kandi Simbizi ari umwami wa entertain ndagisubiyemo oya ivyunguka ijambo ivyunguka na tuzona bica ayo sinamajambo yanje mutanyishe nzobica iyo ni jambo ryanje nakoresheje era mama nakoresheje mugabo no musi ukumva umuririmbyi arakoze ikiganiro akuboka kuvuga yuko ari ibintu biyumviriye vraiment kuri ngo bwa bujyaga dufise kuba kunde tucyecha tubinjyaje urumva bro it's good ni ibintu niyumviri wavyumviriye ryari kandi isi nzima izi yuko ivyunguka iryo jambo ry'ivyunguka iyo brand y'ivyunguka ari brand nazanye brand ndayimaranye imyaka 2 ndiko ndayubaka hamwe no munsi bagaca bujya ngaho lofiske kuvuga ati bana bro fresh ana mambo tusanga rero twenyene turubaka tukisamburira ko umuntu arashaka kwibaza ikibazo ati Nelly Nat afiki na Simbizi wasema vumba Nelly Nat yarigeze kuvuga yuko wateyinda umuyaya wo muri quartier ijya quartier Nyakabiga wo mu Nyakabiga mamwamikazi ntabwo ari umuyaya niwe mwana afise mu Nyakabiga navuka mu Nyakabiga ntabwo ari umuyaya okay nigiki kintu Simbizi afa na Nelly Nat nta na kimwe dupfa peut-être ni wafise cyafana je Abyo kiretse amafaranga wowe waramuriye nta deni mufitiye ibyo ni ibintu abantu bakunze kwibaza kuri nta deni ndamufitiye nta mafaranga ndamuriye nta deni ntaco wamusavye arakwima cyangwa usange niwe yansavye ndamwima
umukobwa gusavye ukamwima ega abakobwa bose babazi yuko umukobwa gusavye ari ngombwa uca wemera urabyumva rero iyo umukobwa rero agusavye ngo umuhe akabona turabaye igikasha ati wapije yo boro yawe wapije sintora ishba beef kandi beef nini ariko nawe uri mu bantu bamwataka cyane Nelly Nat urakunda kumukorera ko du systeme ari abantu bibaza ngo muri mu gakino muri ko mushaka ku Nelly kwanza ntabwo ari umu entertainer abyo ntabwo ari umu entertainer urumva niyo mpamvu ujya nitwoja mu mikino imwe kuri ntidukina bimwe abyo ijya afise ibyiwa akora byo kujya gusaba amadeni muri paeje sawa abyo cyena nje imikino yanje ngiye nta deni njya gusaba je ndapambana ndakuzi ugera tora amafaranga agenda muri paeje akagenda ama mu nyuma ngo ni boss lady amafaranga bagwaye bagwa amafaranga uje gukora imigambi iyo migambi utanga akazi kwacugenda kuyasandaza mu kabari ku boss lady Havyo yabonye kuri Sky avuga ati je barampamera muri paeje akira ndagu miliyoni ese miliyoni baba guhaye nubwo ndagusasha nge no gukora imigambi wagite okay niyo mpamvu rero iyo turiko turavuga ibintu mwe nibi je nka jewe ndinze nsaba ideni nuko yini deni ndarisaba gake kabaho biranangora usaba ideni kwa je nigishijwe yuko umufundi ari uwo muntu wenyene crise turazijamo mugaje ndi muri crise atavyunguka mfise cyane igumira mu nzu ivyunguka bibonetse nka nsubira sohoka mugara abantu badashobora kuresista abuze na gato cyatubwoko hari abandi baca baza amadeni reka tugaruke ku cyo umuntu rero aba ari uko atazi ibyo arondera mu buzima undi dushaka kudiringana nandi beef nogerana nawe ko nari cyo yo marira ndamusiga mu kutamenya kwiwe mu bumenyi bwiwe bukabafise no mu kutamenya kwiwe afumina endelana maisha yes sir yes kubona bari ko baradukurikirana bari muri Canada abantu dukurikirana bari muri Ethiopia muri Sweden turi buragorovye burije rero buragorovye burije rero harukuru nyene image shazinduka kwera babwije ntibagira ubwoba turacyari kumwe namwe ntimugire ubwoba mfise director wanje arashobora kwa satellite kugira ngo tubandanye mu mwanya director ariko ara satellite reka tugaruke ku bitenge byavugishijwe abantu benshi cyane mu Burundi kandi wabigurishije mbona kandi byaguzwa amahera menshi cyane ubona mbona rero ijya idea Simbizi yikuye he yo gusasira ibitenge umwami w'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda Big Fizzo idea twayipanganye na nshuti ya bose urumva jewe sinikorana kuko jewe na nshuti twese twari turi muri branding y'igiteramo hama birashika badaboje bari mu Rwanda bafatwa nabi bamaze gufatwa nabi ndavuga ati iki giteramo abarundi bashobora kutacitaba ko abarundi ndabazi ngene bameze ashaka kugira ishavu avuga bati abacu ko bafashwe nabi mu Rwanda reka natwebwe tugira iki natwe iki giteramo cyo mu Nyarwanda ntitucitabe menshi ndavuga ati igiteramo kirimo abarundi barenga batanu kandi bose bahawe ivyunguka ese umunyarwanda umwe no yo acicayo catuma ibintu bica bigira niho mva nacengira ide ndavuga ati ni cyaye ikintu nokora kugira abarundi bacu ntibagira ishavu bareke kuza kwitaba igiteramo babivuga bro none vuga ati ko Fizzo aje bona gute tumusasiye ibitenge kwanza before nashaka bari ijya timu yiwe ijya Fizzo fan family cyangwa Bantu boy ni Fizzo fan family ngaho kwa team Satura yes sir abari ibimukorera nivyo nashaka bazana ibitenga amafirimbi yakigo nyine nk'umwami
me nikaona ondire abako interesse etimu avuga ati no batabikoze ndavyikorera kandi je ndibaza uko biri kose je ndabikoze bisumba yuko vyokora team ya Fizo yose ko team yose ndayisumba ndumva ko vyagize trend kubera ari jewe nabikoze peut-être iyo team bikora n'ibyari kugira nubu ntawo bari karabibaza me kubera nayo mateka ari je nakobwa ati je wafa turumva hari igihe hari igihe twikengera bro birashika tukikengera ntitumenye nguvu tuba dufise ugasanga bwati nibi sino vyikorera none ni mpaka none bagiye babikore ati kwanza je ndabikoze bino byogira trend niho byogira kime gusumba kuko navuga ati aba boss bari bamaye amahera ya show saba boss babinsabye je ba boss bambwiye ati kora publicité mu nzira zawe zose amahera ngaye of course bamereza miliyoni zikwiye urabyo Nelson na Simplice nyishashi nginoti genda ukore akazi uko wewe ukumva navyo tugutegetse ngo nuku wewe genda ubikore uko uvyumva ndakunda ababosi banyizera nanje hakuno wona projet zabo diferi nemera kuja muri risk moi je m'en fous ivya amajambo bambwira mugabe gikuru nuko ico mba ndiko ndakora kiba ari ikintu kiri positive tukiri ngaho nyene ni kintu ibitenge nagize nabi nagize neza abantu bategura ibiteramo kwanza kugira ngo nabo baze baduha agaciro twebwe abamenshi twe bataduha agaciro nibindi ko ndakubwira tuduha agaciro bizokama bya ferindi canke bazoze bakora ibiteramo byo ku munsi ubare babwuzuye nivyo bona buyi bariko baragira ugahengera vendredi samedi samedi umunsi akabari kaba kiyuzuriye abakiriya ugacushiraho afishe ngo nanje ngo Mufise show nuko bizogenda mugani bakenera kumenya agaciro k'ingabire zabo bazoturondera atari umunsi akabari kaba kuzuye amato bakorera akazi urabivuga bro yes sir nuko rero nkaje urabona kuri Zion Beach twakoze akazi ku munsi atari kuvuga ngo abahuzuye ku munsi ugoye ariko kandi umunsi ugoye bucari bonani oya twose twayikoze 030 of course twayikoze 030 lo 30 DJ Paul afise show kandi show DJ Paul abantu bose basevinga mere kuja kwa Paul rabiti yes sir me tulifanya kazi babo kandi abantu baradutahura barazi kubera iki twariteye kubiti n'amabuye turekana yuko ibintu ico giteramo atari giteramo gisanzwe nibitenge twashashe nibitenge vyagurishijwe guys ibitenge vyagurishijwe mbona amafaranga menshi cyane mama Bantu boy madame wa Big Fizo yarigeze kuvuga ijambo rikomeye kuri wewe wajakiriye gute ijambo fresh sana ndakunda ujya muvyeyi ujya muvyeyi Burundi ntibigeze bumutahura ndakunda abantu bafise ibindi bintu bogiye gukora mugabo entertainment ibarimwo bakaza kwikora bamuka bineglige exactly urabyo dufate nk'ubu edite bwari ubutunzi entertainment yari ironse urabyo me atukubielewa mugabo nta kundi ni nkabatwebwe ngaho umunsi twabihevye tukaja mu bindi bazobitahura badaye tutakiriho urabyo jewe biga gumusasira ibitenge babikoze Uganda muha agaciro urabyo hasabwa wowe uri mu hypocrite je sinu mu hypocrite je ntabwo yagengera tindaza agaciro ka Big Fizo nabona arabizi neza yuko nzi Big Fizo uwariwe urabyo Big Fizo ndazi uwariwe Noir Blanc kurere urabyo ndazi Big Fizo wariwe mu Burundi no mu Rwanda ndazi Big Fizo wariwe muri Tanzania haga nta muri byo muri Tanzania atamuzi Big Fizo nta muri byo muri Kenya atamuzi Big Fizo nta muri byo mu Buganda atamuzi me ingabire z'abarundi barazitinya barazi ko dufise kime niyo mpamvu twamutwe dutatana twanka kwemera ukuri kwemera ati nakarantanguriye nakarancirinzira nakano yatumye nkora ivyo ndiko ndakora
manu maze kwanza kwemera ivyo uwo muntu cyumwuba kandi umwubashe nawe dore tour biba ngombwa yuko aca kuba of course umwubahira icyari nakakubahira urashobora kuba uri mu bihe byawe peut-être oui hari umusanga bari mu bihe byabo ugatera vraiment petit vraiment nuwagezweho oui fatina ngwe par exemple bana nka petit wa love music uno munsi bana nka petit Fernando indirimbo y'Berisima igezweho hari gere ubugezwe indirimbo igezweho ugacuhendwa nibihe uburimo ugacugomba kwibaza yuko wowe ugezweho nta bandi bigeze kuba bagezwe hari indirimbo zaba hari jo za kuri kakagezi zabaye zigezweho mbe mukundi kurayibuka ya Frank Janso gatre mbe mukundi none Frank barihe hari jo ari he rero kuba rero ugezweho bajya barabuze abantu babakompanya basimbizi cyo gihe ntibari bahari kugira babwiye ati mu gihe ubugezweho nubyitwaremo ari yerere yabaye igihe aba bateguye ibibahozi bo babonye ati uno munsi Soren Vibe dufise aba followers dufise uku dushoboye gutegura projet twarondera ama sponsor tutagira uku reka twirengagiza umuntu ko Pacifique Nzitonda yanditse amateka kera amateka ya Pacifique dufate ko atigeze abaho me amateka n'amateka nike kintu cakubabaje gikomeye kuri irya nkuru icamushikiye Paci ni ibinge ndiko ndakubwira na nyene turiko turaja urumvaga bro ni andikunda kwishurira mu byose ya même temps kuko Paci yarababaye cyane abafana biwe barababaye abarundi barababaye ko nivyo yakorewe Paci nivyakorewe Paci wenyene vyakorewe na Christian Savye umujournaliste abareje umuntu jande nawe nibindi ndakubwira iyo uri mu bihe vyawe ivyo bihe si wabiremye ibihe vyamyeho peut-être hari gihe hari hit inanga kasanga naka nkeshimana yakubise inanga yiwe niri hit mu gihugu cyose of course yayo bibaho uravuga bro rero bigenda birahindagurika hari amenyesha makuru ngaha bigeze ko bari hit igihe byaba gikarema ndibuka ba DJ Theo ba David Calmer bande uramenyesha makuru nabone bigeze kuba bari ku bihe byabo bigeje uraja mu bihe me kumenya ingene ubana n'ivyo bihe kandi ukabimaintaininga cyo kigoye yes sir bavuga bro genda example wanje raba imyaka maze muri entertainment me ibihe byose mbanda birimo je nahunje urabona kwa ntaho nirengagize ariko hari abantu bavuga ko koresha imiti simbizi oya miti icyo kintu cyo bari cyo imiti wiyumva gute imiti ndayikoresha nyene nakuntu wo kwa muri on top gushika munsi ndagutazire umwami wa content za entertainment y'u Burundi banda bakoresha inganga abagazi na Niko kwa cheers umwami wa content simbizi yosema vumba wenda kubwira impamvu je menya kubana nibihe ibi ukajana navyo namba ugezwe je ntari si je sinigera mbaho ngo nije ngezweho usagenda hari urabona hari umuntu abagezweho n'umuntu abahari rero hari abantu usanga bagezweho ari bo bagezweho sivyo bagaca bibaza ko agezweho reka bandi bamyeho cyangwa n'ahari ngombe kubafata nabi aho rero n'abantu benshi niho entertainment yakikunda guferingira niho bikunda gutibukira naho bipfira yego of course ko radukurikirana hari kibazo nakubajeje nike kintu cakubabaje cyane kuvyo Hozi Irakoze yakoreye kudaha agaciro amateka hari abantu batamenye ako gaciro atamuhaye canke camubaye ko Paci twarakivuze dernièrement nga kuri Casoar mwakoze emission nga bakiravye barabe emission twakoze nga irahari buga bya Paci ni juste ikintu jeshe mvango cyarambabaje nimwe nakubwira kare yuko hari utuntu dushika umuntu aba ataduteguye muri plan bigasaba yuko atwiga ko Jya niyo twagiye mu namira aho tutari turayikirishwa na nyine iteka mukuru umunyamanga mukuru muganga DFDD tugisha inama mu ijambo nashikirije navuze yuko abantu bose turi muri entertainment turaba patriote tubikora ko baradukunda igihugu
et c'est vrai bamwe hari bamwe tubikora kubera dukunda igihugu niyo mpamvu mu kubikora turagarda ma valeur yuko turabarundi mugahe n'abandi nabo babikora kubw'inyungu zabo iyo rero babikora kubw'inyungu zabo baca bagira barema n'utuntu dutuma abandi bacika intege ko dufate nk'ubu dufate par exemple uza amateka ya Pacifique Nzitonda uri kwibarabara urabonye Pacifique araje uzi na histoire yiwe nivyo yakoze baramwankiye kwinjira for sure sivyo ukabona umesha makuru twakuze twese tuwumva Christian Savye araje babwira ati soit urariha cyangwa mu cameraman wawe ari kandi baje kugira reportage ari nabo ba telefone ngo bazi ukabona ati nakuze nifuza kumera nka Pasi nakuze nifuza kumera nka Christian Savye ati kumba abantu uko niko bafatwa tubivambwa cugenda kandi bakabikorerwa no mumenyesha makuru ya ufata ati iyi budget nagomba gushkwinvestisa mu itangaza makuru ko nanifuza kumera nka Christian Savye urumva urumva icyo ikisha kiba uca ufata yo mahera nyene ukaca wigira korora inkwavu byarababaje abarundi benshi birababaza n'abantu bari muri entertainment cyane cyane ego muri no mwanya kino kiganiro ndazi ibiganiro byose ukora hozi irakoze arabiraba nike kino wo hanura hozi irakoze muri no mwanya ashira amaguru hasi we nakagwi bari kumwe bashire bigi gushira amaguru hasi aho bari hari nabandi bari bahari kandi aho bari ntibaze ko ariho ejo ariho bazoba bari ibibagirira abandi bamenye yuko nabone bashobora kubibagirira nta kindi norenza gushira amaguru hasi hari abantu nakubwiye yuko yari mu bihe byiwe acayibaze ko acagomba kugira mu kirere bige kugira hasi barampe wabyo uremera ukarampuka ibara no gonyera kaguhonyora ku mugabo ukaguma umeze neza uhagaze hari umuntu aryama hasi mugabo ahagaze uramvaga bro ndoivo kabisa ego reka tugaruke neza na neza ku giteramo kigiye kuba aho umwe wakunda gushigikira ugagerageza kumufata gushika abakunzi biwe ariwe Dramati abakunzi ba Dramati bagukunda abakunzi b'umuziki w'Uburundi bagushigikira cyane kuko yari yababajwe yakubitwa n'umuntu akomeye cyane amakonzi yakubitwa na B-Face on the floor kandi B-Face arakuze amuruta imyaka amuruta akazi amuruta amateka amaze gukora Dramati muri no mwanya rero B-Face atumiye Dramati mu giteramo kizobera ku mutwenzi ba benshi barabizi tuzokigaruka ko abantu muri ko muraturaba kuri Casoar TV tuzokigarukako ariko nagomba ugiye ikintu tubwiye gusa kizokugururira ikindi kiganiro tuzokora cico giteramo kugira turangize ikiganiro mbo giteramo nyene kizobera muri ntuzenya ku mutwenzi bazocipa sinovuga ngo bazocitabe kwa vendredi amara abantu ku mutwenzi nta kirenge ico gana sinorenza kige twocita igiteramo canke lancement officiel canke kuja gutembera urumva ku mutwenzi hama abantu habari abantu vendredi urumva nibaje bari imvyo bazobagiye ku mutwenzi sinobwira ngo abantu ngo bazogiye ku mutwenzi yamayuzuye oui vendredi yamayuzuye gusa bazogiye ba B-Face hama baginde kurihisha basanzwe baja ku mutwenzi vendredi nta bindi ariko hari akantu kitwa lancement officiel lancement officiel bazoyikore mugabo yumvira lancement officiel sikuvuga ngo hari abantu ngo bazoba bavuye ngo bagiye gukuraba ngo B-Face ni B-Face azobasanze abantu ku mutwenzi abasanze ku mutwenzi hama barishe hama bereke indirimbo so nuko azoba bahohote ariko musanze kubera umutwenzi vendredi yamayuzuje abantu ivyo bintu yari kwirirwa arabirihisha ego mukubage agiye guprofita abakiriya ba Bruce sio fresh sio fresh sio bien wewe urafise ivyo ufana B-Face nanakimo nukumubwiza ukuri wowe uzuja ku mutwenzi none vendredi guhera jeudi ntiyabahuze jeudi vendredi samedi dimanche voilà of course guys ladies and gentlemen iyo ishira nka mardi cyangwa mercredi twari kugishiramo inguvu nyinshi
kandi niyo waronka ivyunguka wari kubishira mu ingufu nari kumubwiza ukuri ati bro nabanda kubiriye amahera yawe y'ubusa mutwenzi vendredi yamayuzuye rega je umpivyunguka kugira abantu ndabamotive badi nenda kumotive abantu ni nkuko nogenda no kubwira ati bana bro no show yawe bana kuzobera mu isoko mu Kamenge woro bisaba ruza n'amahera genda ndakuye publicité kandi mu Kamenge hamahuzuye of course that's why rero na commentaire imwe nogira yo nyene nuko bizomwereye tubigende fresh mugana nazo posting ngo thank you for coming Simbizi wewe urafise icyufa na Facebook utatubwira ndagusubiriyemo vendredi kumutwe habahuzuye ntihabahuzuye none yego none azuba umva eske nabantu bazobagiye kuraba Bufise ni Bufise azobagiye kuririmbira abo bantu guys, ladies and gentlemen, gusekira kimwe twomenya tugomba tumenyesha cyohera rindira ikintu kimwe twamenyesha gusa abafana b'umuziki abantu bakunda umuziki wo kumutwenze twamenyeshe gusa yuko vendredi hazuba hariko ararihishwa entre ni 10,000 mengo na 15,000 ntumbaze ibintu mwe n'ivyo sinzi uburyo kuraba kuri affiche of course twamenyeshe tubafashe gusa gupublia yuko umunsi bazuze bibanganije amafaranga yo kuriha appareils yo gusorora bama bibangikanye umunsi bazokibangikanye n'amafaranga kugira iki ya entre of course guys, ladies and gentlemen, boys and girls, nababwiye nkitangura ati it's not a beautiful day and a blessing. Uyu munsi nari kumwe n'umwami nataziriye umwami wa entertainment y'u Burundi Simbizi wa Semavumba, umwe mu bantu bakurikirwa cyane Josurinye, umwe mu bantu ba mbere bakurikirwa cyane mu Burundi gusumba abandi bose. Afise page atanabariri harabarinzi benshi badafise page afise ba followers nka Simbizi wa Semavumba. Numwe mu bantu ataniganwa ijambo. Burya umugabo ataniganwa ijambo bamwita gute Simbizi? Umugabo ataniganwa ijambo. Iyi mwana bari umwana ikintu kitavuze kibari cyane ntuniganwa ijambo. Simbizi ntaniganwa ijambo. Reka tubashimire bakunzi ba Casoar TV wari kumwe na Capitaine Dollar Capital ushasi wonyita gikundiro. Nari kumwe na Simbizi wa Semavumba. Asante sana. Umwami wa entertainment y'u Burundi. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Casoar TV. We want the words. The solution of all trees.